ngaca nduga hejuru y'abakirisu aho narindi wanje ngaca ndamwigana ivyo aberetse akaba arivyo ndabereka hama abantu bagatwenga umukozi aragenda hamwe ati arabwira mama tuzosa kujana nashatse nkamubwira ati sinsubira ariko iyindi dimanche nabona dimanche yarageze kugira igende nko muri Amos ikigabane ca 5 umurongo wa 23 havuga ngo nkuri iruhande urwamo rw'indirimbo zawe sinumviriza umudiho w'inanga zawe ahubwo ingingo nitembe nk'amazi ubutungane nabwo butembe nk'umugezi udakama wanyitoreye narandaremwa wankunze naranabaho mukama sokenguruka nahengeshanya nico ciza nanje mbona gatangarira. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuja ari ubuzima, turabamukije cane mwese bakunzi bacu aho muherereye, tubifuriza ngo amahoro y'Imana bane nawe. Mbere twoneyeho no kubifuriza umwaka mushasha mwiza, niyo emission ya mbere ukoze kuva umwaka utanguye, umwaka uzobabere mwiza, aho guhezagirwa n'Imana, aho kwakira ibyiza Imana yaduteguriye, ego no kuzigama iteka Imana yaturemanye. Uno musi rero tubafitiye abashitsi b'iteka baje kutuganirira ku bijanye no kuririmbira Imana. Rero aba turi kumwe n'abaririmbira Imana, umwe muramuzi ariko undi kumbure ni rya mbere mumubonye. Nagira rero sabe umushitsi wacu aramutse abariko baradukurikirana mbere agire ko ayidondora. Ego ndabaramukije mwese, nitwa Ngorore Annie Michel, nkaba ndirimba muri Chorale Saint Dominique. Annie Michel urakoze cyane, wundi mwamumenyera ariko kumbure ngira hari bashasha batabamuzi nawe nyene. No musi n'umutumire no musi arakaze baramutse kandi nawe nyene aca bidondora. Ndaramukije abakunzi ba Action bose, hama jewe ni Ingabire Belle Chancel, abasanzwe dumukutse kuri Action. Nkaba ndirimba muri Chorale Sainte Maria Gorete. Murakoze cyane Michel wo muri Chorale Saint Dominique na Chancel wo muri Chorale Sainte Maria Gorete. Mbega Chance Sainte Maria Gorete ni muri paroisse? Muri paroisse Saint Jean Baptiste. Paroisse Saint Jean Baptiste. Saint Dominique mbega hari ni paroisse mbega Michel. Naho tuzikora muri centre ville. Yitwa Sainte Madaka. Donc ni chorale y'aba patiri ba Franciscain, aba Dominique. Okay. Merci beaucoup. Uno musi rero nkuko muvyumvise turi kumwe n'abaririmbira Imana. Tumwaje kuyaga kuki, twaje kuyaga ku buzima bw'abaririmbira Imana, bufasha bonyene mu kwegera Imana, mu kubaka iteka ryabo n'Imana, ariko kandi bagafasha n'abakristo gusenga neza. None nagira ndababaze bavukanye kugira ngo mutangure kuja muri chorale. Mbega iyo mpano mwayibonye ryari, byagenze gute ngo mutangure kuja mu migwi y'abaririmbira Imana ga mpere ngaha hafi yanje Michel? Hama je natanguye kwiga nagiye ndiga ku ma école supérieure. Ukuvuga natanguye kuja muri chorale niga tanguye cycle supérieur. Naho nagiye ndiga hose naciye nja muri narinze mezi atatu muri chorale. Hama mpejeje ndumva yuko ntobiheba, ndabandanya naho nari soke segera nyene cyatangura kwinjira muri chorale. None ga Michel, igishuri gisumbuye gwashogize hehe? Nize amashuri yisumbuye kuri École Clarté Notre Dame de Bulizo. Aho nari soke segera muri chorale yaho.
urakoze cyane ni byiza ko ayo mashuri meza yatureze tuza turavuga tugasubiramo kugira ngo n'abadukurikirana ari abarezi baho canke bahinze bumve ko ayo mashuri tuyibuka kandi tukayibuka vyiza abatwahakuye. Chancel nawe watangiye kuririmba ryari ga Chance? Jewe natanguye kuririmba senevo hama ingene vyagenze nje muri chorale kera nkikiri umwana muto nibaza ko mfise nk'imyaka nk'itanu canke itandatu hari ukuntu haba imisa ziga zo ku mugoroba hama tukajana n'umukozi yarandetse hama rero twicara impande ya chorale twicaye impande ya chorale rero naragorana rero nagiye iki umva nararaba chorale nkaraba umuntu aririmbisha ico kintu ca mbere canyakagase nkamuraba ibintu naca nduga hejuru y'abakirisu aho narindi wanje naca ndamwigana ivyo aberetse akaba arivyo ndabereka hama abantu bagatwenga umukozi haragera igihamya ati arabwira mama tuzosa kujana nashatse nkamubwira ati sinsubira ariko iyindi dimanche nabona dimanche yarageze kugira ngende hama tukajana aragera igihe nyene arambwira ati tuzosa kujana muganka matamwinginga sinsubira ariko tugezeyo nkumva umengo birazi hama umunsi umwe ndibuka ndiko gusenga isa ya 10h muri Mose nyene canumva itangazo amatangazo ariko aravuga ngo barakira muri chorale y'abana mama yacambwira ati murabona harya rero niho baririmbishiriza bijya anye numva urumva je navuga ati nahantu bagenda bagira bijya byogende sinumva ko bihuhanye mutwe kurimbira na chorale iki camvuga ati donc kugira ngire bijyanye bisaba ngende muri chorale sawa bavuze sambi navuze namubwira ati sambi kuko jengende hamaca ntangura gutyo nca ninjira muri chorale mfise ico gishika co gushaka kuririmbisha iki hamaca ntangura muri chorale uko nahise 9 ans hama direct batanguye muri chorale bavuze abantu bashaka kwiga kurimbisha direct nateye nagiye Chancel arakubwiye kampimbaye cyane ingene wajana mu misa n'umwigeme yakurera ukuri abantu batorera abana Imana ibahezagire cyane kandi urumva ko iyo ureze umwana umujana gusenga akunda gusenga iyo ureze umwana umujana mu bindi hari aho nyene aja mu bindi bitari vyiza rero Imana ihezagire abo badufasha kwitaho abana mbere tuzatubona akanya kuja gusenga kugira ngo niyo bamenye gusenga bazitwishiza n'abana bacu gusenga none ga Chance je ndacengira kirezi none no gusoburimbisha ahantu atari kurimbisha isengero usamaza abakirisu no gusoburimbisha neza muri chorale ego nikicinjira nabitse kuna senevo nibaza ko haciye nk'imyaka 2 canke 3 abantu bashaka kurimbisha navuze ko naciye mvuga ati ubonera ati ndagiye ego hama ndagenda ndiga hama abo twiganye baraheba mugabo ndabandanya kubera ni ikintu nari nje fitiye igishika en fait womengo nico kintu cyo ngena ahubwo nari nje kurondera mugabo n'ibindi sanga ndabikunze hama yego ndabirimbisha Imana ishimwe cyane ego kumbe burya impano z'umwana umuvura umwana akiri mutoya hari utuntu abana bacu bagira tukibaza ngo kugorana mu isengero harigiye nkaho shashara gucamushishura ngo aragorana mu isengero urumva ko ari Imana ikidudubiza muri we kandi kubera bamufashije kugira impano yiwe ayijaza umusaruro uno munsi Chancel ari muri kohati ararimbisha umukamani nahazo rero nagira ndababaza noteka burya biroroshe gutora ko hari umuntu ajamwe muri kugira muhite nk'amako hari muri muno munsi byaraboroheye byabagendeye gute duhereka hafi yanje kwa Michel je novuga yuko byangoye kubera nkuko nabibabwiye aho nayigana yo mu enta rero tufise vacances nayifise aho nsengera kandi nyene muri Saint Madaka sohotse tuvuga ati reka tugenda aho nyene byahuriranye nuko bahamagaye tuvuga uje mbeko bari nanje ndumva ko byakoroheye Chancel wewe nawe wari watubwiye ko wagiye wumva bahamagaye kuri pawasi wawe nyene aho musengera uca wumva none hariko hari imwe canke byogende kugira ngo wumve woja muri rya nyene ko hari hama nanje si ibyangoye cyane nka Michel urumva kubera nari umwana nyene umva ko hari kuri Mose y'abana ari imwe
donc niyo nateye niyorentamo sinari guca niyumvira directement ngo ngira ngende muri chorale y'ahandi kuri Saint Esprit viko no ko ngaho kuri Mosyo ariho hari hegereye muhira yabaye ariyo option yego aha murakoze cyane mwese icyo mwese musa n'abahuriyeko nuko mwabaye muri mu makoha kuva mukiri abana batoyi Chancel cyangwa Michel mwese mwaje no kuva mukiri abana batoyi none nagira ndababaze muravye ubuzima no musi niko murabamwo ubuzima bw'ubukristo mufise canke bw'ukubaha Imana mwoba murimwo ko hari ukuboko biba ifisemo Michel je novuga ko chorale irafise uruhara runini kuko hariho ibintu ukora ukavuga ati antake umuntu ari muri chorale sinziza kubikora ukumva wowe nyene kuca ugenda ukarongora ugafasha abandi bakristo gusenga kumva nyene Imana ntibinezerere rero kuba muri chorale nka jewe byaramfashije kuba jewe nyene urya abantu bazi nkumva yuko ndi fier nkumva yuko ndi mu nsengero n'Imana iranezerwa n'ibyo ndiko ndavuga iranezerwa n'uwo ndiwe nko muri chorale kwa Michel byamutumye yumva ko afite iteka kandi bimukomereza n'iteka ubunywanyi afitanye n'Imana yiwe suko gashaka Michel urakoze cyane chance yite nawe nko muri chorale urana ko hari ico byakufashije no musi muri personnalité ufise no musi nka Chancel ego cyane hariho icyo byamfashije ubwa mbere uhereye kumenya kubana n'abantu kubera yuko tuhahurira n'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye abantu batandukanye mu makarakter yabo donc uriga kubana n'abantu hama hariho amaresponsabilité nagiye ndafata muri chorale narize kuba umuntu yoba ari responsable kwiga gufata ikinya cyangwa iki hama aussi gufasha kumva yuko uri kurafasha umukristo gusenga kubera yuko hari igihe naho je naje n'umukorisi hari igihe ugenda gusenga vraiment ukabona ntiyaririmvye kumva ntiyaririmvye neza ugataha wumva umengo wahezagije ndazi wafashije rero naciye numva umengo ni impa kujyanye turonka amasakamento muri Imana igira mugabo si Imana iradutumira kuyikorera kuyimenyesha bifasha kumenyesha Imana donc c'est comme si n'abandi ko ndaparticipa mu gikorwa cy'Imana cyo kumenyesha abantu ego aha donc uririmbye ugafasha abakristo ni evangelisation ni gufasha abantu kumenya Imana mbere je rimwe na rimwe ari igihe je iyo ngiye mu misa chorale ikaririmba bikayigora nta umenga sinsenze nta n'imyidogo muri jewe mugabo harageze ndabutira inisha nikirante ni byiza ko wumvise ko bateko bararirimba neza basabire mu mutima kuko urumva ushutaha widonze urumva nawe ko ataco nubusenze kandi nawe urumva ko hanaco bifashije isengero mugabo nukuri icuvuze ndagihamya ko iyo chorale iririmbye neza iraduza abakristo ikafasha gusenga tuve mu vya chorale tuve mu byo kubana neza n'abandi mu mugwi mu byo gufasha abakristo gusenga no munsi Chancel na Michel nabije kandi abigira Imana yatete kandi iryo teka tubipfiza ko tubasabira ko borigumana none chorale ibafasha gute kuba abigira iteka Michel chorale idufasha bimwe nagarutse ni ukuvuga hariho ibintu uriko urabikora wenyene urumva mu mutima yuko Imana ntabyishaka ntibibereye sivyo uhamagariwe nk'umupolisi rero uca usanga chorale igufasha muri bwa bweranda ikanagufasha umusanzwe turirimba amajambo iyo uyamedita ko urumva ko uramenya ko Imana igukunda naho uri mu bihe bigoye ukamenya yuko nyene ajya amajambo yose ukamenya yuko twaremwe nyene sinzi mu ishusho y'Imana ukamenya ibintu byinshi biciye mu ndirimbo biciye mu kumedita amajambo aussi bikakugira umuntu mwiza muri wewe bikakurema bikaguha novuga ubuntu muri wewe urakoze cyane Michel umukristo mwiza aba n'umwigeme w'ukuri urakoze cyane Chancel
nanje ico nokongera ko kuvyo Michel avuze hariho ibintu uri nk'ahantu udapfa uko wifashe kubera yuko uzi yuko naho uri wewe naho uba umeze uko umeze ahantu hariho abandi bantu donc quelque part hariyo conscience yawe iza kukubwira ati twamena naho uri ntiwari ukwiye kwifata rero gutyo ugasanga uri kuregera kuba muri bwa buzima bw'umwigeme hama aussi ukwena turi nk'uko Michel yabivuze turirimba amajambo hari igihe ubiririmba vraiment wumva umengo ni kubera wamaze kubimenyera ukumva umengo ni biri théorique mugabo quelque part ntibigusiga ukore hari igihe ushobora kumva akaririmbo ukabyiyumvira ugati est-ce que réellement novuga yuko rero apa kugufasha muri ya nzira yo kwegera ubweranda usanga muri bya bintu ukora byo kwegera ubweranda ari ibintu biguruke murakoze cyane je numva ko ari uwundi muryango ufasha ababyeyi kurera ufasha ugwaruka gufata intumbero nziza y'ubuzima kuko iyo uri umuririmbiramana mwiza nk'uko babivuze conscience yawe irakugida mu byiza ego rero tugerageje kuraba mu buzima tugenda turabamwo muri isi ya none abafite impano yo kuririmba barabaye benshi cyane hari benshi baririmbira Imana hari n'abaririmba indirimbo zisanzwe atari iz'Imana mugabo rero hari igihe no kuririmbira Imana ushobora gusanga bitari biratwegereza ubweranda hari akarero kamwe je mfise k'umugenzi wanje yaririmba neza cyane yari umusoliste muri ko hari yaririmba neza rero iyo aje akarimba psome hari imbere uko twarezerwa cyane gose mu nyuma arahavura arahindura idini uno munsi nakiri muri Eglise Catholique rero la fois passée namuco kugenda mubwira ati vraiment yajiga no musitwari musi ko hari kuntu yaturirimbira psome no musiki yajiga ko yitwari kenye ingene waduheza niko dufasha gusenga rero yashambye ati ariko vraiment icyo waje muri ivyo byose nuko kujya kuririmba neza kwanje icambere numva mpahamiye canke nshashaye ko ari guhimbara Imana ariko nava hariya kuri podium nimvuye mbega basha n'abakobwa bangahe boba rero cyangwa bakunda kufisha ngo abana cyane abana bangahe boba banyumvise bakumva ko ntesa bakumva ko nduwa grave naho ugasanga kurimbira Imana kuri naho yariko aradufasha gusenga wewe ahubwo yashaka kurondera abafanzi benshi yashaka kurondera abakobwa benshi bamwemera rero natwe bishika ugasanga mu kurimbira Imana kwacu nuko bimeze nibwo namwe niko haraho byo bishika mu kamuvyumbuko canke twonda kuguza da Michel na chance je nibaza birabaho kuko ubwa mbere bivana n'intumbero ujanye mico hariho abamenya ko kubera yuko yabyumvisemo uzabyumva abishaka hari abamenya kubera yuko bamubwiye ko aririmba neza yogenda muri kohare hariho uguza kubera umugenzi nibaza rero ahantu hanini ni igituma yaje muri kohare hariho n'uza muri kohare kugira bamubone kugira bambone yuko ndirimba muri kohare canke iyi kohare iririmba neza canke ndekagira iyi kohare ifise ama vibes ndeka nanje ngendo urumva intumbero nyamukuru uko ujya nyene usa muri kohare tubigira ingeso nziza bidufasha mu nzira yo kuja mu veranda hariho n'ibintu bibi kubera iki nakubwiye yuko tuba tuvuye ahantu hatandukanye naho yoba ari kohare y'Ibujumbura mwese ntimuba mu makartier amwe mwese ntimuva mu miryango imwe hariyo umwarezo cukimwe hari umuntu umva akageso k'umuntu nyene naho kuba tugerageza ngo kuba kutiyandagaza canke ikimugabo hari akantu nyene usanga wewe uyunya yagiye umukorise muraririmba agendera muri bibiri umugenzi wawe ugasanga ko abari mugenzi usanze mugiye mu bindi agakuka ugasanga mugiye mu bindi kubera jana n'aba bagenzi bakiri kumwe muri kohare mugabo bakora ibindi gutyo ugasanga iyo utazi ico waje gukora cyane utazirikanye iteka ufise nka nk'umuntu personnel ugasanga kohare ntiyakubereye inzira nziza yakujanye mu bindi aho nyine gashasha ugiye wogira ko gute ugira ico ugiye abo bishika bakajanwa n'agakuku baza baje kurondera ibindi mugabo waje kumana n'importe icatumye aza biteza ko subira inyuma wowe wumva
ubahanuye iki? je ico ndabahanuye ni uko bozirikana d'abord iteka bafise ko baririmbira Imana kubera n'iteka kuba umuntu yo ndabizirikana nk'iteka vraiment c'est une grâce kubona umuntu yoza mu misa agahezagirwa kubera wewe kubera wagizemo impano rero novuga ko bozirikana iryo teka bafise ku baririmbyi urwo ruhara bafise hama usi bagatahura ko ari inzira iri kwiratujana mu bweranda atari ahantu ho kuza ku ego naho kuruhukira naho kugira iki atari aho kuza kwiyandagariza kuza kwifata uko n'importe ama comportement wowe ufise muga utahure ko ari inzira igushikana mu bweranda utari ukwiye kubifata uko ushaka nk'uko umengo uba ahantu hasanzwe ubari aho shaka urakoze cyane Michel dusubira inyuma gato kuri iki kibazo Shashageri yatanguye kwishura mbega haraho ubona nawe bishika ugasanga kohale bitubereye akaryo keza kuvuhura n'Imana ugasanga mbere haraho tugiye mu bitari cyo mbega bishitse abo byoshikira nabo ucubahanuye nk'uko Shashageri nyene yabivuze novuga yuko kohale ireka kutubera umugisha bivanye n'ukuntu twayinjiyemo nk'uko yabivuze ibintu bitujanayo hari igihe umuntu agenda avuga ati iyi kohale irazi canke iyi kohale iririmba neza gusa ugasanga ari kuririmba gusa nta bintu byo kuviva nyene amajambo ariko aravugwa rero ugasanga wowe uri muri ya community umuyibona nk'uko ni nka club zisanzwe ni communauté y'Imana ariko ni communauté ya evangelisation ni communauté yo kumenyesha ubutumwa mbese tukanigishanya twebwe nyene ubwacu kugira ngo tubanze tuba akarorero hama tugende kubera n'akarorero abandi bo hanze rero nobwira abandi bariko bashaka kwinjiramo cyangwa abayirimo kugira ngo kohari ikubere umugisha nuko wowe umenya yuko ari ubutumwa bw'Imana apa yuko ari tutitaye ku by'amakohare cyangwa tutitaye ku ni ubutumwa bw'Imana ni Imana igukeneye ni nk'ubutumwa burya bundi tukamenyesha ubutumwa abandi natwe tugakora nyine tukaviva ibyo tuba turimo kugira ngo tubere n'akarorero abandi babone ibyama twama by'ukuri avuga ati ujya muntu vema igenza nk'umuntu ari muri kohari nyene nanjye ndumva ashaka no kujyayo amajambo mvuze arakomeye twibuke ko uretse ko muri kohari tuharyoherererwa uretse ko tuhahurira n'abagenzi uretse ko tunaharuhukira mu kwinezereza twibuke ko kohare si club isanzwe kohare ni ikibanza cyo kumenyesha Imana ni lieu d'évangélisation iryo jambo tumwe tugibuka kumbure icyatujanye cyose muri kohare icari cyo cyose hari igihe mbere ujanwa n'intumbero nziza mugabo uko mwavuze ko yagakuku canke ibindi ugasanga uriko urasa n'ubuhindura intumbero rero tugarure agatima dukubite agatima mpembero twibuke ko muri kohari ari ahantu Imana ishaka guhurira natwe mbega uretse amamoma yo gutegura y'amahepetisiyo mu makohare murimwo mwoba hari igihe muronka akanya kukibutsanya mbega nuvuga gute ka recollection canke birabishika mukaronka imyanya nk'iyo kugira ngo mugume mwibuka ko nubwo mwaba muriko murafasha igihugu c'Imana nubwo mwaba muriko muraririmba neza n'amajwi meza n'ama-instrument aryoshe hariho ikindi kintu Imana ibashaka ko muri iyo biga iwacu turabigira aho dushobora gutegura amarecollection hama turagira n'ibintu byo gufashanya hagati yacu iyo hagize urwaye donc mu bihe bibabaje cyangwa mu bihe bigoye iyo hagize ugira mariage bibaruka tukagira ayandi mamomo yo duhurira hamwe n'abakorisite yose n'amarecollection twiyibutsa iki même naho tuba turi muri kohare twiyibutsa ukuntu dukwiye kuba two kwifarira
Michelle. nanjye n'ibyo bavuga Aha. ahanini nko muri kohari iwacu bavuga ikintu dukorera ko cyane n'ibyo bintu by'ikibano, kumenya gufasha abandi abarwaye, kumva nyine ko ari umuvukanyi situation arimwo nyine, ukumva nyine yuko ababaye nawe ubabare, aryohewe nawe wumve ko uryohewe. Murakoze cyane, tubwira ko dusaba abari mu makorale baze baratundira batugwiriza imyanya nk'inyene twumva abandi bavukanye ngaha baronka muri korale, imyanya yo gusenga, imyanya yo kwibutsa ati mbega je ndi ngaha kuki, ndi ngaha nkande, mbega ibi ndiko ndakora biramfasha guhura n'Imana je ubwanje. Ntizaba dusanga tubaye nk'aya matuyo ajana amazi agashira abandi amazi meza ngo nayo bwayo indani atitunganyije atiyogeje. Musozera nagira mugire ico mubwira abakoriste muri rusangi, abakristu, abavyeyi, eka abo bantu bose mugisha kugira ngo umukama amenyekane neza biciye mu kuririmba Imana. Definition. Ico nohera ko mpereye ku baririmbira Imana nuko twomenya yuko icambere ni kuririmbira Imana, ni evangelisation, tukabiviva, twumva yuko twomenyesha ubutumwa abandi, tukanababera icitegererezo. Hama abavyeyi nabo bahimiriza abana babo kuja mu bintu by'Imana nk'amakorali, kuko aha hanze hari ibintu byinshi bashobora kuhigira bitari byiza, mugabo umwana iyo aronse occupation kuri bya bintu byiza, plus abaye ahantu bavuga ibintu byiza, plus agira na comportement nziza, plus agira n'ingeso nziza. N'abantu bashaka kuja mu makorale baze bamenye yuko ari ubutumwa, ntitugende tuzi ati ni vibe canke ni kuba abastar niko nabivuga, mugabo baze bavuga ati je ngiye gukorera Imana kandi izofasha kandi n'abandi bazohezagira. Murakoze cyane Michelle, Chancel. nanje ico nohanura abaririmbira Imana nuko bokumva yuko bari muri position yaho bariko baramenyesha Imana nkuko Imana yoba yagutumye ahantu, hama aussi bumve yuko ari inzira iriko irakujana twako kubweranda, mugabo bivanye n'ingene ivyifashemo. Hama nkatumirira n'abandi kisosa abana, abavyeyi, hari twe twakuriye mu makorale twisanga nyene hari ibintu nyene twisanzemo, nkuko Michelle yabivuze, uri ahantu nyene ukuriye ahantu hari ibyiza usanga wadopse ibyo bintu byo muri iyo miri. Donc abavyeyi bagahimiriza abana, naho batobakorale imigwi y'ubutumwa bakaza mu makorale, mbese n'abandi bose baba babishaka, ukumva yuko kuba umukristu bidakwiye gusa, ariko hari ikintu ukwiye kugira umenyeshe Imana. Michelle na Chancel, murakoze cyane ku majambo y'inkoramutima, muduhanire twebwe twese nk'abakristu, mutwibutsa ico Imana iduhamagarira, kugira ngo tuze dufashanye namwe mu makorale, mu kurimbira Imana, mu gukora ubwo butumwa, ariko kandi n'abandi bose bari muri ivyo bikorwa kugira ngo bamenye ingene babikora bahimbara Imana. Rero nivyo Chancel na Michelle batubwiye uko bavyumva, mugabo mbega ibisoko turavuga ntaho hava yibaza ko ari ibyo turivuga n'amajambo yacu gusa. Oya, reka twifashishe n'ijambo ry'Imana, twumve koko mbega kuririmbira Imana ni ubutumwa. Hariho muri Bibiliya mu vyabaye 2 Chroniques ikigabane ca 5, ngira ni mu vyabaye kabiri, sinzi ko sera itareza mu kirundi, ngani 2 Chroniques ikigabane ca 5 ku murongo w'13 bariko batubwira ingene ihezerero ry'ingoro Yerusalemu ryagenze. Ku murongo w'13 baca bavuga ngo igihe abavuza inzamba hamwe n'abaririmbyi bose hamwe bumvikanisha ijwi rimwe ngo bayagize kandi bashimagize umukama, aho bashira ijwi hejuru hamwe n'inzamba, urusama n'ibindi bicurarangisho ngo bayagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bw'amahoro ntaryo. Niho rero iyo nzu ari iyo ngoro y'umukama yuzura igicu,
abahereza nkuka ntibari bagishobora kubandanya barangura igikorwa cabo kubera ico gicu kuko ubu ntazoga umukama bwari bwuzuye ingoro y'Imana. Twumva ingene kuririmbira Imana ari ubutumwa budasanzwe buhamagara presence y'Imana aho hantu haba hariko harizwa Imana. Nico gituma ko chancel yabivuze iyo abaririmbyi badufashije neza gusenga urumva ko uhuye n'Imana, urumva ko ubasha ko presence y'Imana yururutse mu mitima yacu no mwico kibanza tuba turimo. Rero bakunzi b'Imana baririmbira Imana mwese aho muri mwumve ko mufise ubutumwa budasanzwe mugabo ibi bishoboka mu gihe ubwawe unywanye n'Imana. Turabona ngaha anye mu ijambo ry'Imana nyene ahandi umukama ahambarira abamuvuga ku rurimi gusa abamuririmbira bakamucurarangira ariko ubuzima bwabo buri mu binyoma. Nko muri Amos ikigabane ca 5 umurongo wa 23 havuga ngo nkuri ruhande urwamo rw'indirimbo zawe sinumviriza umudiho w'inanga zawe ahubwo ingingo nitembe nk'amazi ubutungane nabwo butembe nk'umugezi udakama. Iri aha ni Imana yariko biravuga kuko titwe yitwa ngo Imana inegura umusenga ku Israeli. Muri Izaya nyene ikigabane ca 29 umurongo wa 13 havuga ngo umukama wanje avuze ati kubera ko aba bantu banyiyegereza mu majambo gusa bakaninahaza ku karimi gusa ariko umutima wabo uri kure yanje kandi n'icubahiro bamfitiye gihagaze ku mategeko bigishijwe n'abantu nico gituma nanje ngiye gushishikara kugirira aba bantu ibintu bitangaje by'akatabonetse. Ubwitonzi bw'abanyabwitonzi babo buzozimira ubwenge bw'abanyabwenge babo buzoyongobera. Ni ijambo ry'Imana. Imana rero iduhamagara kuba abaririmbira Imana b'ukuri imbere y'amaso y'abantu ariko kandi n'indani kugira ngo bega bakise uduhezagirwe mugabo n'Imana itwishimire kandi ihimbagwe nuko turi abantu bayo by'ukuri. Nuko iri ryari ijambo ry'umukama. Rero mu gusozera nagira mbaze nsubire ngurukire cyane abatuye baje nkengurukire Michel muri Kohari Saint Dominique dukengurukira cyane n'aya makohari aturerera abantu nka Michel na Chancel kugira ngo no munsi babe bari ngaha bako baradufasha kumenyekanisha Imana biciye kuri iyi mbonesha kure yacu. Michel wakoze cyane. namwe mwakoze kumuhamagara kumubako ikindi gihe murakoze cyane Chance naho wakoze ico wategeze reka tubikengurukire. Imana iguhezagire wakoze cyane kandi ukomeze uba itara ryaka muri kohari urimwo mbere no mu bundi buzima busanzwe. nawe kuba twagiranye ikiganiro cyiza twaba twagiranye umwanya bibaza ko naho uba ugiye gupartaja nawe wenyine ugize ikiganiro n'abandi haragira ibyo usigarana ibyo wunguka. rero namwe mwakoze. None gashanse dusaba iki ariko baradukurikirana babonye iki kiganiro turasaba gukurikirana ibiganiro byo kuri Axia Vibes yacu ko ibiganiro byinshi si iby'amakorale gusa ntibave bibaza ngo ni iby'amakorale hama dupartage n'abagenzi bacu wowe peut-être ushaka kumva umengo ngo niya interesse nizobwira mugabo ukabuze hari umugenzi agira hama ukapartage ukabandanya gukurikirana n'ibiganiro byo kuri Axia. Ego murakoze cyane abari muri Kohari Saint Dominique turabaramukije cyane abari muri Kohari Sainte Maria Goreti namwebwe turabaramukije cyane abari mu makorale yo mu ma école sous convention aho Michel yize turabatahije cyane amakorale nigeze kurimbamo na jewe Imana ibahezagire gose. Twizera ko kino kiganiro kizobagirira ikimazi. Ego hama tubandanya tubipfuriza ngo mubandanye muroranirwa ariko rero mukuroranirwa kwanyu turifuza ko Michel na Chancel bosozera badufasha kugira mwumve hejuru ko amajwi kuririmba sima bimba nababeshe. Ego baduhezagire twebwe abakunzi ba Axia tuzokwigana kino kiganiro duse twumve amajwi y'abaririmbira wanyitoreye ntaranaremwa
ciza nanje mbona ngatangarira warankunze warangabiye zokwama ndagukurira ubwatsi wanyitoreye ntaranaremwa wankunze ntaranabaho mukama sokenguruka ntahengeshanya nico ciza nanje mbona ngatangarira. bakunzi bacu tubifurije rero kumererwa neza, mugire umunsi mwiza, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, mugire aho muba mwubahwe ibiteka.